Shuti bakunzi ba Fauli TV uyu numwanya w'amakuru imikino Fauli Sport akaba ari amakuru mu gihe ugezweho nanjye Rukinga Abi. Amakuru imikino reka twera hano mu Rwanda. Shampiyona yakomezaga mu bagabo. Rwanda Premier League ikipe ya Yose Kigali yari yakire ikipe ya Abira FC kuri Stade Regional i Nyamirambo. Ni match yari ikomeye cyane dore ko yari igiye kuba imyaka 5 ikipe ya Abira itabasha gukuraho ikipe ya Yose Kigali amanota 3. Akaba ari umukino waje kurangira ikipe ya Abira FC itsinze ikipe ya Yose Kigali igitego kimwe ku busa. Akaba ari igitego cyatsinzwe na myugariro w'ikipe ya Abira FC Niyigena Crema. Tukiva ku mukino wahuje ikipe ya Abira FC ndetse n'ikipe ya Yose Kigali, reka tunavuge ku mukino wahuje ikipe ya Rayonsport ndetse n'ikipe ya Vision FC. Akaba ari umukino waje kurangira ikipe ya Rayonsport itsinze ikipe ya Vision ibitego 3 ku busa. Akaba ari ibitego byatsinzwe na Fonganye waje gutsinda igitego cye cya mbere ku munota 25, Haji Iraguha ku munota 45 bongeyeho umunota umwe aza gutsinda igitego cya kabiri cya Rayonsport. Fonganye tunongera gushyiramo ikindi gitego biba 3 ku munota 77. Akaba ari umukino wabaye tariki 30 Ugushyingo. Kuri iyo tariki kandi ikipe ya Gasogi United yari yakiriye ikipe ya Gorilla FC. Akaba ari umukino waje kurangira ikipe ya Gasogi inganyije n'ikipe ya Gorilla FC ibitego 2-2. Ibitego bya Gasogi United bikaba byaraje gutsindwa na Niyongira ndetse na Bayisenge Emery waje gutsinda igitego cya penalty. Naho ku ruhande rwa Gorilla FC ibitego 2 byabo byaje gutsindwa na Karenzo ndetse na Irakoze. Mu yindi mikino yari yabaye ikipe ya Mumazi United yaje gutsindwa n'ikipe ya Bugesera ibitego 2 ku busa. Naho ikipe ya Marine inganya n'ikipe ya Mukura Victory igitego 1-1. Naho ikipe ya Musanze ndetse na Intenseri zigwa miswi ubusa ku busa. Ubu nyuma y'umunsi wa 11 wa shampiyona, ubu ikipe ya Rayonsport ikaba iyoboye urutonde n'amanota 26, ikaba imaze gukina imikino 10, igakurikirwa n'ikipe ya Yose Kigali ku mwanya wa kabiri imaze gukina imikino 11, ikaba ifite amanota 20. Naho Abira FC ikaza ku mwanya wa gatatu ifite amanota 18, imaze gukina imikino 8. Ku mwanya wa kane hari ikipe ya Police FC imaze gukina imikino 11 ifite amanota 16. Ku mwanya wa gatanu ikaza ikurikirwa n'ikipe ya Gorilla FC imaze gukina imikino 11 ikaba ifite amanota 17. Shampiyona ikaza gukomeza kuri uyu wa gatatu tariki 4 Ukuboza aho ikipe ya Rayonsport izakira ikipe ya Mumazi United. Naho Gasogi tariki 6 ikazakira ikipe ya Vision. Kiyovu Sport ikazakira Musanze aho naho ni tariki 6. Bugesera kuri tariki 7 izakira ikipe ya Yose Kigali. Nanone kuri tariki 7 ikipe ya Etensele ikakira ikipe ya Gorilla FC. Kundi mukino zaba tariki 7 Mukura Victory Sport izakira Amagaju. Nanone kuri tariki 7 dabi ikomeye cyane Rayonsport vs Abira FC. Akaba ari umukino ikipe ya Abira FC izakirwa n'ikipe ya Rayonsport. Mu yandi makuru agiye atandukanye hano mu Rwanda, y'u Rwanda y'abakina basketball ari 3 yaje kwegukana umudari n'imikino yaberaga muri Madagascar. Mu yandi makuru agiye atandukanye ikipe ya Reg Women Basketball Club ikaba yahize kuba iya mbere mu mikino nyafrika African Women's Basketball League izabera i Dakar muri Senegal tariki 6 kugeza tariki 15 Ukuboza. Akaba ari umutoza wayo wabigarutso Julian Martinez. Dore ko iyi kipe ya Women's Basketball ya Reg umwaka ushize yari yaje ku mwanya wa 4. Tukiri muri basketball by'umwihariko mu bari n'abategarugori, ikipe ya Abira Women's Basketball nayo mu kwitegura Women's Basketball League ikaba yaje kongeramo Kirsten Bell ukinira Las Vegas Aces yo muri WNBA. Makuru yacu reka tuyakomereze mu Bwongereza. English Premier League yakomezaga kuri wa gatandatu tariki ya 1 Ukuboza. Ikipe ya Liverpool Anfield Stadium yari yakire ikipe ya Man City, nuko ikipe ya Liverpool ikubita ababaza ikipe ya Man City ibitego 2 ku busa. Ukaba waje kuba umukino wa 4 wikurikiranya ikipe ya Man City imaze idatsinda, dore ko umukino ikipe ya Man City iheruka gutsinda muri shampiyona ari umukino bakinnye
tariki 26 Octobre ubwo barakinanye n'ikipe ya Southampton bakaza kuyitsinda igitego kimwe ku busa. Ibitego bya Liverpool bikaba byaje gutsindwa na Cody Gakpo ku munota wa 12 na ku munota 78 Mohamed Salah ashyiramo igitego cya kabiri cya Liverpool kuri penalty. Naho ikipe ya Chelsea yari yakiriye ikipe ya Aston Villa kuri Stamford Bridge. Ikipe ya Chelsea yaje gutsinda ikipe ya Aston Villa ibitego 3 ku busa. Akaba ari ibitego byatsinzwe ku munota 7 ikipe ya Chelsea ibifashijwemo n'umusore wayo Nicholas Jackson yaje gutsinda igitego cyayo cya mbere ku munota 7 naho ku munota wa 36 Enzo Fernandez ashyiramo igitego cya kabiri cya Chelsea bajya kuruhuka. Mu gice cya kabiri Cole Palmer ku munota 43 yaje gushyiramo igitego cya gatatu cy'ikipe ya Chelsea nuko umukino urangira ikipe ya Chelsea itsinze ibitego 3 ku busa ikipe ya Aston Villa. Manchester United nayo kuri iki cyumweru kuri Old Trafford yari yakiriye ikipe ya Everton nuko ikipe ya Manchester United ibyitwaramo neza itsinda ikipe ya Everton ibitego 4 ku busa. Ku munota 34 kuri passe ya Bruno Fernandes yaje guhereza passe Marcus Rashford atsinda igitego cya mbere naho ku munota 41 Joshua kuri passe nanone ya Bruno Fernandes ashyiramo igitego cya kabiri cy'ikipe ya Manchester United ibajya kuruhuka. Ku munota 46 w'igice cya kabiri Amad Diallo aza guhereza passe Marcus Rashford ashyiramo igitego cya gatatu kipe ya Manchester United. Ku munota 64 Joshua nanone aragaruka kuri passe ya Amad Diallo ashyiramo igitego cya kane kipe ya Manchester United. Umukino urangira Manchester United itsinze ikipe ya Everton ibitego 4 ku busa. Kuri Tottenham Hotspur Stadium ikipe ya Tottenham yari yakire ikipe ya Fulham nuko umukino urangira ikipe ya Fulham inganyije n'ikipe ya Tottenham igitego 1-1. Kugeza ubu uko shampiyona ihagaze mu Bwongereza ikipe ya Liverpool imaze gukina imikino 13 ifite amanota 38. Ku mwanya wa kabiri ikipe ya Arsenal imaze gukina imikino 13 ifite amanota 25. Ku mwanya wa gatatu ikipe ya Chelsea imaze gukina imikino 13 ifite amanota 25. Ku mwanya wa kane Brighton and Hove Albion imaze gukina imikino 13 ifite amanota 23. Ku mwanya wa gatanu ikipe ya Manchester City imaze gukina imikino 13 ikaba ifite amanota 23. Reka dukomereze mu gihugu cya Espagne kuri wa gatandatu tariki 30 Ugushyingo ikipe ya FC Barcelona yari yakira ikipe ya La Palmas nuko ikipe ya La Palmas itsinda ikipe ya FC Barcelona ibitego 2-1. Igitego cya mbere cya Sandro Ramirez ku ruhande rwa La Palmas cyaje gutsindwa ku munota wa 49 naho Rafinha ku munota 61 aza kwishyura ikipe ya FC Barcelona. Ku munota 67 Fabio Silva ashyiramo igitego cya kabiri cy'ikipe ya La Palmas nuko umukino urangira ikipe ya La Palmas itsinze ikipe FC Barcelona ibitego 2-1. Naho imikino yarakomezaga kuri iki cyumweru ikipe ya Real de Madrid yaje gutsinda ikipe ya Getafe ibitego 2 ku busa naho Villarreal inganya na Girona ibitego 2-2. Ibitego 2 bya Real Madrid bikaba byaraje gutsindwa na Jude Bellingham kuri penalty naho Kylian Mbappe ku munota 38 aza gushyiramo ikindi gitego kuri pass yarawe na Jude Bellingham. Kuri ubu shampiyona y'igihugu cya Espagne La Liga ubu ukuntu bihagaze ikipe ya FC Barcelona iri ku mwanya wa mbere aho imaze gukina imikino 15 ikaba ifite amanota 38. Ku mwanya wa kabiri ikipe ya Real Madrid imaze gukina imikino 14 ikaba ifite amanota 33. Ku mwanya wa gatatu Atletico Madrid imaze gukina imikino 15 ifite amanota 32 naho Atletico Club imaze gukina imikino 15 ifite amanota 26. Ku mwanya wa gatanu Villarreal imaze gukina imikino 14 ifite amanota 26. Mallorca ku mwanya wa gatandatu imaze gukina imikino 15 ifite amanota 28. Ku mwanya wa karindwi imikino 15 n'amanota 20 akaba ari ikipe ya Girona iyo navugaga. Reka tunyarukire muri German Bundesliga nayo kuri wa gatandatu yarakomezaga ikipe ya Augsburg yaje gutsinda ikipe ya Bochum igitego 1 ku busa. Freiburg itsinda Mönchengladbach ibitego 3-1 naho Leipzig itsindwa n'ikipe ya Wolfsburg ibitego 5-1. Union Berlin itsindwa n'ikipe ya Bayer Leverkusen ibitego 2-1. Stuttgart na Werder Bremen binganya ibitego 2-2. Borussia Dortmund na
Bayern Munich nabyo binganya igitego kuri kimwe. Match zaje gukomeza kuri iki cyumweru aho ikipe ya Mayanze yaje gutsinda ikipe ya Hoffenheim ibitego 2-0, naho ikipe ya Heidenheim iza gutsindwa na Frankfurt ibitego 4-0. Kuri ubu shampiyona German Bundesliga uko ihagaze, ku mwanya wa mbere hari ikipe ya Bayern Munich imaze gukina imikino 12 ifite amanota 30. Ku mwanya wa kabiri Frankfurt imaze gukina imikino 12 ifite amanota 26. Bayer Leverkusen imaze gukina imikino 12 ifite amanota 23. Leipzig ku mwanya wa kane imaze gukina imikino 12 ifite amanota 21. Borussia Dortmund ku mwanya wa gatanu imaze gukina imikino 12 ifite amanota 20. Freiburg imaze gukina imikino 12 ikaba ifite amanota 20. Reka dukomereze muri shampiyona yo mu Butaliyani Serie A. Ikipe ya Udinese yari yakira ikipe ya Genoa, nuko ikipe ya Genoa itsinda ikipe ya Udinese ibitego 2-0. Parma yari yakira ikipe ya Lazio, nuko ikipe ya Parma itsinda ikipe ya Lazio ibitego 3-1. Torino yari yakira ikipe ya Napoli, ikipe ya Napoli itsinda ikipe ya Torino igitego 1-0. Naho Juventus inganya n'ikipe ya Lecce igitego 1-1. Kuri ubu shampiyona mu Butaliyani Serie A ukuntu ihagaze, ikipe ya Napoli iri ku mwanya wa mbere imaze gukina imikino 14 ifite amanota 32. Ku mwanya wa kabiri Atalanta ifite amanota 28 imaze gukina imikino 13. Ku mwanya wa gatatu ikipe ya Inter imaze gukina imikino 13 ifite amanota 28. Fiorentina ku mwanya wa kane imaze gukina imikino 13. Ikipe ya Lazio ku mwanya wa gatanu imaze gukina imikino 14 ikaba ifite amanota 28. Ku mwanya wa gatandatu ikipe ya Juventus imaze gukina imikino 14 ikaba ifite amanota 26. Reka makuru yacu tuyakomereze muri shampiyona yo mu Bufaransa Ligue E, nayo kuri iki cyumweru yarakomezaga mu mikino igiye itandukanye. Ikipe ya Montpellier yaje kunganya n'ikipe ya Lille ibitego 2-2. Le Havre iza gutsindwa n'ikipe ya Angers igitego 1-0. Lyon itsinda ikipe ya Nice ibitego 4-1. Toulouse itsinda ikipe ya Auxerre ibitego 2-0. Naho Marseille itsinda ikipe ya Monaco ibitego 2-1. Kuri ubu shampiyona mu Bufaransa ukuntu bihagaze, ubu iyobowe n'ikipe ya Paris Saint-Germain ku mwanya wa mbere imaze gukina imikino 13 ifite amanota 33. Ku mwanya wa kabiri ikipe ya Marseille imaze gukina imikino 13 ifite amanota 26. AS Monaco ku mwanya wa gatatu imaze gukina imikino 13 ifite amanota 26. Ku mwanya wa kane ikipe ya Lille imaze gukina imikino 13 ifite amanota 23. Ikipe ya Lyon ku mwanya wa gatanu imaze gukina imikino 13 ifite amanota 20. Naho ku mwanya wa gatandatu ikipe ya Nice imaze gukina imikino 13 ifite amanota 20. Kuri uyu wa mbere imikino iraza kuba muri La Liga. Ikipe ya Sevilla ku saa 4 iraza kwakira ikipe ya Osasuna, naho mu Butaliyani Serie A ikipe ya Roma saa 3:45 iraza kwakira ikipe ya Atalanta. Reka dukomereze muri NBA. Imwe mu mikino yarangiye, ikipe ya Raptors yatsinze ikipe ya Heat amanota 119-116. Naho ikipe ya Knicks itsinda amanota 118 Pelicans ku manota 85. Cavaliers itsinda amanota 115 Celtics ku manota 111. Rockets itsinda ikipe ya Zanda amanota 119-116. Ikipe ya Jazz itsindwa na Lakers amanota 105 ku manota 108. Ikipe ya Kings itsindwa na Spurs amanota 127 ku 125. Nshuti wari ukurikiye Fauli Sport, ndagira ngo gushimire gusaba gukora subscribe ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Ngiye wakugezagaho amakuru y'imikino, banyita Rukinga Abi.